nongeye kubaramutsa mwebwe inshuti banywanyi mudahwema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tubashikiriza rero biba byakura amatohoza bivanye n'amasoko yacu yizewe ateguye rero mu rurimi rw'ikirundi. Rero reka tubagezeho amakuru ya none, ariko turabanza tubagezeho zimwe mu mpfunyapfunyi z'aya makuru. Muri aya makuru rero Pacifique Nini nahazwe, uyu muramuzi cyane ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko aratubarira ko abanyagihugu bakomeje guhonyangwa. Rero abahonyangwa bate? Nuko rero bamwe bajyanwa mu mabohero maze bakicigwayo, rero atawubajije akarengero kabo, rero akaba atabariza bamwe bagiye tukabana n'ubu tutazi uko vyabagendekeye. Naho rero mu yandi makuru rero mu gisata cy'indero, aho tuzo kubabarira ko hari abanyeshuri birukanywe burundu. Rero birukanywe burundu bazira iki? Ibi nabyo turaza kuba tubibashikiriza muri aya makuru. Naho hanze y'u Burundi turaza kubabwira ko inyuma y'ikibombe ca Israel gihitanye umupatiri akunzwe cyane muri Libani y'ubumanuko, abakristo ishavuriraniga bakaba bareta ryose ku gihugu cha Israel. Rero aya makuru n'ayandi tutababwiye muri izi mpfunyapfunyi niyo tuza kuba tubashikiriza ku buryo bw'idonido. Na mbere yuko tujya ku idonido rero ry'aya makuru, reka nisabire wewe tarafyonda subscribe cyangwa sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube ko waba ubikora, maze rero tukajya tubana mu minsi yose. Naho rero na wewe wabikoze, reka twagushimiye cyane. Nitekano munezero ntangere kuba uri umubanyi wacu. Naho rero ikindi twasaba ni partage cyangwa se share. Rero reka tudatevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido. Haribazwa aho Rabin n'abagenzi we baba barahereye. Amezi 6 n'igice araheze abantu bafashwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Agakuru kabo kanyuma n'ifoto yafatiwe ku biro vy'iperereza vyari ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Amatwi adusumira, abapolisi bari babacunze mu Cibitoke boba nabo barishwe bazira iyo foto. Wagira amakuru yabo bapolisi yayadusangiza. Tubibutse ko bano bantu bafashwe ku igenekerezo rya 29/8/2025. Bane bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ya rero mu gihe bari binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda. Abo bane yari Dieudonné Niyonkuru batazira Rabi, Eroy Nkurunziza, Venant Ndikumana na Fabrice Ribwira umutima. Eroy na Venant binjiye mu nzira zemewe n'amategeko, binjiriye ku mupaka wa Kobero maze babandanya mu Kirundo gutegera Dieudonné na Fabrice. Dieudonné na Fabrice nabo baciye mu nzira z'ikinywabi. Bose uko ari bane bafatiwe mu Kirundo. Eroy na Venant baje bazanye imodoka zibiri nazo nyene zarafashwe. Uwa gatanu yafashwe ni Bonaventure Nkuringoma, we yafatiwe mu Hotel Igitega mu bucagucagu bwo kuwa 30 z'ukwa munani 2025 kubera imodoka yari kujana mu Kirundo yari yamupfiriyeko mu nzira. Ibimenyetso biriho bikwiye vyerekana ko bano bantu bafatiwe mu Burundi barapfungiwe ku kicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, barajanywe mu biro vy'iperereza mu Cibitoke. Turafise ivyemezo vy'abapolisi bari
ari nabo bafashe ifoto bongera barasaba amafaranga imiryango. Mu nyuma amakuru yemeza ko bajanywe ku cyicaro cy'iperereza rya gisirikare i Bujumbura. None amezi 6 n'igice araheze atagakuru. Umuntu afashwe icaha cose yoba yagira araheza akajanwa mu butungane. Salvatore Horihoze atwara iperereza mu ntara ya Butagerera bafatiwemo. General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu SNL. Colonel Jean Lafe Manirakiza atwara iperereza rya gisirikare we n'abamukurira barategerezwa kuvuga iyo bashize bano bantu. Nta rwego na rumwe rw'igihugu rurekuriwe kwica abanyagihugu ruba rwafashe. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawo nyene turekuriwe kwirengagiza ikibazo nk'iki mu gihe kiba camenyekanye. Rero aba niko rero turimo turibaza aho boba bagiye, nk'uko twabishikirijwe n'uyu mumenyeshamakuru wo ku mbuga ngurukanabumenyi Pacifique Ninahazwe. Naho tudatevye katuje mu yandi makuru, aho rero Rutana abanyeshuri 2 birukanywe burundu. Abanyeshuri 2 babigeme biga inyuma y'ishure shingiro kuri lise ya Rutana birukanywe burundu kuri iryo shuri. Hari kuri uyu wa igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 3 2026. Ni nyuma yaho mwijoro ryo kuri uyu wa 3 buguruye ibiro vy'ababakurikirana mu vy'indero, baraheza rero bagenda batwaye amakaye 13 yandikwamwo uko buri munyeshuri yigenza, baja kuyabitsa mu muhana wegereye iryo shuri. Abo bigeme bavuga ko babikoze kugira bahuvye abarezi kuko bari bamaze gutakaza umwe amanota 67 uwundi 63 mu ndero muri kino gice cya kabiri, mu gihe amanota y'indero aharurirwa kuri 60. Hari hamaze kuboneka amakaye 11 yo mu ishure yabo n'iyindi bakaba batazigarukanye. Umuyobozi wa Lycée Rutana Lewis Nijimbere atera akamo abantu baba mu micungararo y'iryo shuri kutaja barabika ibintu bizanywe n'abanyeshuri bo mu ndaro kuko bishobora kuba ari byo bivye bagenzi babo. Rero urumva yuko abanyeshuri nabo none bariko barakora amabi. Aho hanze y'u Burundi, inyuma yaho ikibombe ca Israel gihitanye umupatiri akunzwe cyane muri Libani y'ubumanuko, abakristu ishavu riraniga bakaba barita ryose ku gihugu ca Israel. Umwe mu bapatiri bakunzwe cyane Iklaya muri Libani yarahitanywe n'ikibombe mu vyo Israel igize iminsi icucagira mu gihugu ca Libani. Kuri uyu rero muri iyi ngwi iriko irahera akaba ariho bashinguye uyu mukozi w'Imana, aho abakristu bo muri ako karere basindukanye n'iyonka, umubabaro ari mwinshi, eka mbere bavuma igihugu ca Israel.
ikinyamakuru c'abafaransa Rota kivuga ko ku munsi w'ejo bagira baje kumushingura bari bamanitse isanamu yiwe hejuru y'isengero, amarira ari menshi, bateruye isanduga arimwo. Umwe mu bagabo baraho ariko akoma induru arira agira ati, kubera iki wemeye kudusiga ubu? Twari tukigukeneye. Ikinyamakuru kivuga ko uyu mugabo nawe nyene afite murumuna we yari yaraye yishwe n'igisasu ciki rero cyatewe na Israel. Patiri Pierre Elayi yari icitegererezo c'abantu baba mu gasagara ka Kraya, agasagara karimwo abakristu benshi mu bumanuko bwa Libani. Rero nguko aya niyo makuru twari tubafisiye none. Rero tugushimira ko wabanye natwe, ariko mbere yuko rero tugera ku mpera z'aya makuru, reka tubibutse zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko rero abarundi bariko baratabaza, aho rero bamwe bariho bajanwa mw'ibohero bakicwa rero atawubajije akarengero kabo. Naho mu yandi makuru twabariye ko hari abanyeshuri babiri babirukanywe burundu ni mu nyuma y'ubusuma bw'amakaye yandikwamo ivy'indero, ngo kuko bari bazi ko bafisemo amanota make cyane, rero bakaba babikoze bagira bigwaneho. Hanze y'u Burundi twabariye ko igisasu Israel yateye muri Libani cyaje kuba cyangiza umupatiri. Rero abaturage barakomeje kwerekana ishavu. Ngaho rero nguko aya niyo makuru twari twafisiye none, reka tugushimire, mukomeze kugira umunsi mwiza.